Imana yacu ihabwa icubahiro. Shengero ndabaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndanezerejwe nuko ndi imbere ya bene data, abavyeyi bacu, bashikanje bene wacu, abavyeyi batureze mu ijambo ry'Imana n'abagize ico bamara muri kahise ku buzima bwacu. Imana ibahezagire. Amahoro y'Imana n'umugisha biva kuri data wa twese bibane namwe mwese yemwe. Ndanezerewe kumva Imana yambwiye ngo nze ndababwira ijambo, ndabacurira ijambo yampezagije nawe kugira ngo ugendane naryo rikubera impamba mwiyindwi tugiye kwinjiramo. Bwana sifiwe sana. Mwene data Izayi yavuze ati iyo bija hose urima ntibikunde, udandaza ntivyemere, ivyo ukora byose akazatako, mugabo umenye ko Imana ikwitwararitse. Bwana sifiwe sana. Ivyo narabibonye. Abandi bantu iyo mugeze ahantu mu marambya, ko benshi bariko barimukira yari benshi, urashobora guhagarara ngaha ugashobora kubona igihango uhagaze ngaha atanzu nimwe uri kuracishamwe amaso uretse ubu zamaze kuhaja, ugaca wibaza rero abahabaye kera mbega barya gute. Mugabo ko Imana yabitwararitse bakavuka basanga bari harya ahantu bategerezwa kurya. Bwana sifiwe sana. None yakoze umusavyi w'Imana kuturemesha muri ayo majambo. Nanje Imana yampaye ijambo. Ijambo yampaye rivuga ngo Har'Umusi. Bwana sifiwe. Har'Umusi. Har'Umusi hazoba itandukaniro ry'abizeye Imana n'abatayizeye. Har'Umusi abantu batugaya bazobona igihushane, bazorara bamenya abo twari bo Yesu agarutse kudutora. Bwana sifiwe sana. Ico gihe ni umwe wese azovuga ati bwa bundi umwe nacisha mwijisho yari umwama ngana gutyo, yararindiriwe gutorwa n'umwama ngana gutyo. Bwana sifiwe. Har'Umusi. Reka ndababwire, umunsi umwe mu ishengero kanaka hari umwana w'umukobwa. Uyo mwana w'umukobwa yarageze mu bigero byo kuja kubaka, mugabo arategera ko hari umuntu amuresha arabura. Abahungu bose bakamucako bigira umengo ni ndege zuzuye. Bere nuwo aramukije ahubwo ukamenga aramuzimuriye. Abakobwa bazi uno munsi ukabona bagize mariage, nuwakiriwe uno munsi ari mushasha ukazubona ejo araronsa umufiyanse. Mugabo we wararindira arabura. Mugabo arateba arava kuri rya zina ryiwe, baca bamwita Har'Umusi. Bwana sifiwe sana. Har'Umusi. Abizeye umwami Imana yacu, Har'Umusi tuzibagira ibiriko biraducako vyose. Har'Umusi abapagani abahora badutwenga baducura bufuni na buhoro bazobona abo turibo Yesu niyaseruka. Bwana sifiwe sana. Uyo mwana w'umukobwa rero ntiyasiba gusenga kuko yari umuririmbyi. Harageze igihe umuzungu ari Buraya abona mu masaa 6 akayaga kariko kararengana, yumva ijwi. Ataha hantu uri ni Buraya kandi ni huvuka, kandi we urageze mu bigero byo kurongora. Ati mugabo umufiyanse wawe ari Burundi. Bwana sifiwe sana. Kandi uyo mufiyanse wawe ni washika ugashika mu rusengero yinjiramwo, uzubaza uti naje kurondera umuntu yitwa Har'Umusi. Bwana sifiwe. Nkomera amashi yo Mana ati
iyo ni imana dufise. Hari umunsi, reka kwihebura, ibiriko birakuduza bikumanura, hari umunsi byose bizohora kuko imana ivuze. Bwana sifiwe. Umuzungu yaruriye indege atazi Burundi hariho, ashitse ku ishengero arinjira, abarongozi bati turafise umushitsi tubona hari inyuma, twagomba tumwakire atubwire yaje ava n'ikimugenza nk'uko twama twabigenjeje ngaha. Muzungu arahaguruka ku gifaransa cinshi, arabaramutsa, baramukomera amashi, mugabo arababwira ategome jewe burya sinaje gusenga gusa, ndafise intumbero. Ati Imana ndi Buraya yanyeretse ko hari umukobwa yitwa Har'Umusi ngaha, kandi yambwiye ko ari we mugore ngiye kugenda njaye. Bwana sifiwe. Mwongera amashi yo Mana di. Amen. Umukobwa arakanguka, yumvise ko izina yitwa Har'Umusi, mugabo ngo arabe inyuma akabona n'umuzungu, ati ivyo birabaho, jewe n'umuzungu kuko Har'Umusi. Bwana sifiwe. Umukobwa, abarongozi bati wa muntu tutaziga mu ishengero, atana agaciro yagira, atana umuryango yagira, atanarabitse, asa nabi, yirabura kurya, niwe agira b'umugore w'umuzungu. Wa muzungu ati none nimumumpagurukirize ndabe. Bati nguyo ngaho yicaye imbere yawe. Bwana sifiwe. Umukobwa arahaguruka, atangura kumva mu maguru ibiro biriko biraduga, kuko agira abane n'umuzungu. Muri mwanya muto yazomenya igifaransa kandi azogira mu ndege kuko isaha y'Imana igeze. Bwana sifiwe sana. Imana ikoze irakora, nta byo guhesha, nta byo guhwihwisha. Har'Umusi. Bwana sifiwe. Ati rero umviriza abanyakubahwa abarongozi, njana kwikomine nandikisha ubunyene, munyereka abavyeyi b'uyu muntu, ngende nkoye mpejeje kwandika ahanyana mu ishengero mu mpezagire, kuko isaha 12 nurira indege njanye umugore wanje. Bwana sifiwe. Maraki igice ca 4. Maraki igice ca 4 murongo wa mbere dushika kuri 3, dusaba umukozi w'Imana Isayi aducire ku mayange twumve abahirwa barimo barindiriye isaha y'Imana kwishika. Mugabo ukaba utarizera umwami wacu Yesu Kristo, ntujemo kiretse ubanje kumwemera uno munsi. Reka tumuhe ikaze asome. Havuga ngo umunsi wo kugaruka ku mwami wacu. Eheraba umunsi uraje w'abanyitanure, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazoba ishingwe, kandi uwo munsi ugiruze uzobatongora, nikuhoraho nyir'ingabo avuze, nta n'agashitsi cyangwa agashami uzobasigarana. Ariko mweho abubaha izina ryanje, izuba ry'ubugororotsi rizobarasira, rivise ugukiza mu mababa yaryo, maze muzosohoka mwikina amatavu nk'inyana zivuye mu ruhongore. Amen. Bwana sifiwe. Umviriza ijambo nsomye n'iri. Hepfo havuga ngo ariko mweho. Amen. Abizeye Uhoraho, izuba ry'ubugororotsi rizobakira, rifise ugukiza mu mababa yaryo, kandi muzosohoka mwigina amatavu nk'inyana zivuye mu ruhongore, kuko isaha y'Imana igeze ko dutaha iwacu. Uravyiteze ivyo bintu. Ariko hejuru havuga ngo umunsi uraje wakanyitanure, abibona bose n'ingozi z'ibibi bazotongorwa babe ibishingwe. Aho niko ndabwira umuntu yaje gutembera ngaha, niko ndabwira umuntu yiziye kwirande y'umukobwa kanaka, aho ntacuhanura ugiye kuba ibishingwe, kiretse uyu munsi ugiye ufashe ingingo uti Yesu niyaza naje nirira uyu munsi. Abizeye umwami wacu Yesu turafise isaha. Ico ngomba kukubwira rero kw'isaha, rema birashoboka ko mu nzi wawe hari ibibazo waburiye inyishu. Birashoboka ko ku kazi bakurabira irari. Birashoboka ko iyo uri kuraca no mu miryango atajambo hafise.
ariko hari umunsi Yesu agiye kuza ngo agukure ku ivyo byose. Bwana sifiwe sana. Ejo nahuye n'umukobwa yataye umutwe, afise abana babiri, nca ndamwegera ndamubaza nti none ga mama ko wicurikiriye n'ibiki? Ati mfise ibibazo bibiri, ivyo bibazo hamwe hari na kimwe comva imbere ndumva ko nosubira kuvyibuha. Ati mugabo ivyo bibazo bitahavuye ntawonja nti nibiki? Ambwira tumbiriza, njaye abana babiri, umugabo wanje ubu ari mu bwimba niyaye. Ati nagiye kwa mama ndamubaza nti mama mbe burya tuvuka turi bangahe? Ati tuvuka turi 5, mugabo kandi umwana wese afise se wiwe. Ati none jeho gwanje dawe yitwa nde? Ngo genda umurondere mu ishamba. Aho niho bamurungitse. Namubwira nti mukobwa, mwijuru hari Imana, isahani yashika ivyo byose uzobisokorokamwe, si wewe ugize ingorane wenyene. Birashoboka kuri ngaha n'ubu mutwe uri kurayumva utamenya iyo uva n'iyo uja. Iyo abandi badondora bati jewe nkomoka kwa naka, naka wa naka, naka wo kwa naka, wewe nuwo guhikaye n'urupapuro nta bantu bane wogenda wanditse ngo uronke umuryango ukomokamo. Uraha gusa nk'agati kirebanga. Mugabo ndakubwiye ko uyu munsi hari umunsi Yesu agiye kukwereka umuryango wariwo. Bwana sifiwe sana. Mpera amashi iyo Mana yemwe. Twarayibonye iyo Mana yacu. Imana ni Imana idahinduka kandi ni Imana ikora ibintu byose ku gihe. Nukuvuga ko Imana idahemuka. Reka dusabe umukozi w'Imana Izayi yongera garuka dusomere Zefaniya, mwumvirize abi wacu bakozi b'Imana turiko turajana mu ijuru, naho tukubwira ko hari umunsi mugabo kuba tarakizwa umunsi uri mu ruzazane. Zefaniya 1:14-15 gushika ku 16. Ni urupapuro rw'igihumbi n'ijana ku bafise version nshasha. Zefaniya 1:14-16 avuga ngo umunsi uhambaye uhoraho, umunsi uhambaye uhoraho uri hafi kandi urihuta, uguhinda k'umunsi uhoraho kurumvikana, mbere n'umuhizi araborogana intuntu. Uwo munsi ni umunsi w'ishavu, ni umunsi w'amagorwa n'amarushwa, ni umunsi w'uguhona n'imisaka, ni umunsi w'umwijima w'umuzimagiza uteye ubwoba, ni umunsi w'ibicu n'umuzimagiza w'umuzitanya, ni umunsi wo kumva inzamba n'akaruru kabirukira ibisagara byubakiwe inzitiro z'amabuye n'iminara miremire. Imana idufashe cyane. Amen. Amina. Niho muri ibi turiko turabibwira abantu baje gutembera, kuko birashika aho usanga umuntu akubwira ati mbe burya basha kuwa Mungu nzinjira he? Ndafise umuntu ngaha mu Kamenge buri kuwa Mungu yinjirira Igitega, buri kuwa Mungu, kandi mu gitondo naragenda kampa icayi tukakivuguta, hanyuma agacambwira ati turasubira nava ku ishengero, nti none nihengwa Igitega. Abo bantu barabaho. Umuntu akubwira ati mbe basha kuwa Mungu nzinjira he? Mbega ni hehe hasa neza? Ni hehe bafise programa nziza? Ni hehe bagwana munda? Ni hehe erega harayandi mashengero winjiye intebe bagushizeko yisa urinde usohoka wisa. Abaho bose binjiye bamenya ati uresi weture. Hari ayo mashengero arahari. Ukaba waje rero muri ubwo buryo, Yesu avuze ngo vamwo ngwino uhure nawe kugira ngo aguhe ubugingo budashira, kandi nawe urindira uyo munsi. Bwana sifiwe sana. Kandi ntiwikawushe, kuko birashoboka ko umunsi wawe ushobora kuba ari uyu nyene, kuko Bibiliya itubwira ko umunsi weje ubwawo wiganyira, nawe nyene ubwawo utazi ibyawo, nawe rero ntuzi ivyejo.
gutyo rero nagomba kuremesha bene data shengero ry'Imana, iyo tuva niyo tuja hose hari umunsi. Hari umunsi twiteze ko inzamba ivuga kugira ngo tuve mwaya marira turimo. Hari umunsi twiteze ko inzamba ivuga kugira ngo tuve muri ka gasuzuguro. Hari umunsi twiteze ko inzamba ivuga kugira ngo tuve mu ngorane zitugoraho duti imitwe. Abantu benshi bakagongwa n'imiduga kubera imitwe yatakaye. Hari umunsi Yesu agiye guhamagara ishengero. Bwana sifiwe sana. Ariko abatarizera murimwo. Aha ndarangije. Hari umuntu avuga ati nukuri ndumvise ijambo ryuko ntarimwo ari ugutembera gusa, ndagiye niyakirira umwami Yesu nanje ndindira uyo munsi. Turamuhamagaye. Katuhamagara abaririmbyi bashika. Wowe urimwo banza uvyiyumvire neza, uvyiyumvire. Hajya utarakizwa urabizi, hajya waje gutembera urabizi, kandi ntitugomba ngo tukwagirize. Oya, tugufitiye impuhwe kuri kurangarana ibintu bigaragara, kandi ubuzima budashira Yesu yarabutanze kugira ngo nawe ubemwe. None ugumutemberera inyuma yabwo utari muri bwo. Ni wewe duhaye ikaze rero kugira ngo ubanze uvyiyumvire, hanyuma uhagurukuze abakozi b'Imana bagushire mu biganza vy'Imana. Uvuga uti ndahuye na Yesu, ugenda umwakiriye. Kazi wa mbere yaje urakurikira. Bwana sifiwe sana. Uwa mbere yaje urakurikira. Kaze. Wowe urimwo kugira ngo uze abagusengere kugira ngo nawe ugende utwaye uyo mugisha, kuko ejo sahawe. Kandi ibyo ufise uyu munsi nivyo gwawe, mugabe ejo sahi wawe naho abandi. Turaguhaye ikaze. Duha kaza abaririmbyi kugira ngo baririmbe nawe uburi kazanurutse. Kaze. Mu cubahiro c'Imana turaguhaye ikaze. Niwumva isoni, kuko igihe uzoba uri kurambikwa ibitsibo, abagusuzugura bazomaramara, ko babitora mu mufyino. Ingo kaze haguruka. Turaguhaye ikaze mukozi. Bino wakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Birashoboka ko wataye iby'Imana kera ugasubira inyuma ubivuyemwo. Yizire ingusubire utunganye, usubire mu murongo. Yesu arakurandera. Kaze turaguhaye ikaze. Hari umunsi inzamba izovuga, aho uzobona umunsi wavuzwe ubutumwa. Kaze turaguhaye ikaze. Ngwino utunganye, ntugire isoni. Yesu ni muzima, arakurindiriye kugira ngo aguhe ubugingo budashira. Kaze ukebe ukubanze wiyumvire. Nitse umutima, uyu munsi si gwawe, nejo ntuzi ibyawe. Ico uhitamwo uyu munsi nico gifise agaciro kurusha ico wiyumvira ku munsi w'ejo. Turaguhaye ikaze ngo bagusengere. Mwanya ni gwawe. Kugira ngo turarangije, akanya ni gwawe. Ngwino uko niko sunyakire. ufise intege nke nawe nyene ahagurukaze. Ugati nadendebukiwe, singisenga ariko ncumva, nahagurukaze asengerwe. Wakira inkomezi zikubera impamba. Turaguhaye ikaze. Ngwino musengerwe. Kaze. Reka dusabe abakozi b'Imana, abarongozi bashike hano
turiko turahakaza abantu badendebukiwe basubiye inyuma bafata bitagifatika kubera imikoshi n'imyaku byose nibaze basengerwe bakira ukugira neza kw'Imana. Kaze turabahaye ikaze nimuze. Yesu n'umukunzi mwiza adahemuka, turabahaye ikaze. Ndarangije ntugire ngo nahejeje, iyumvire n'ubu mwanya uracariho kuko ejo n'ahandi hantu. Mana ibongere umugisha yewe.